ndagushimiye gwe guhisemwo kuza kumviriza no gukurikirana kino kiganiro twagiranye no mumenyesha makuru asanzwe akora ibikora inka ariko arakora neza muri no misi yitwa Marjolaine. Muramuza batari bake mu biganiro asanzwe acisha kuri Epublictv. Hari n'abashaka ko baramubonye ku zindi Webtv aho aba ariko arabatanga ibiganiro canke ashigikira afashanya n'abana bariya mu bijanye n'ibikogwa avyiwe. Reka sindabarandirire, reka namonda bahi umwanya mwumvirize ikiganiro uko twabiyatse. Umuntu asabye umwidondoro muto wa Marjolaine wotanguye uwe. Nitwa Nyagasani Marjolaine, ndumwigeme mu Burundi kazi aba mu Burundi, yavukiye mu Burundi i Bujumbura. Nibaza ko yari umwidondoro muto. Iciyumviro cyo gushinga Epublictv coba cavuye he? Caje ryari? Intumbero ya Epublictv niyi? Iciyumviro cyo gushinga Epublictv caje sikera cyane. Nakimaranye umwaka mu mutwe ndacitegurira yego umwaka yego nyo naciyumvira hama ndaheze ndagishikako inyuma y'umwaka. Kubera iki rero namwe mfise inyota yo kumva yuko nshobora kuvuga gute kwerekana ubwiza bw'igihugu bukaboneka biciye ku nguvu zanjye, biciye ku kintu ndazi ko nabivuga, ariko nayo numva ko nkeneye kwerekana ubwiza bw'igihugu naho aho onye bavuze byinshi, kuko iyo uri kurerekana impano ziri mu gihugu, impano kanaka izina ziriya, ubwo n'ubutunzi bw'igihugu. Amavuze ubwiza bw'igihugu naho nyene ndavuga ubwiza buri physique, ibibanza bimwe vyiza, imfungurwa nziza dufise, aho gutemberera heza. Nuko onye intumbero yanje urumva ntiri kure cyane n'andi ma TV ahari, kuko deja mvuze ko itari kure cyane dusaniye ko twese turatanga ama interview, turatanga ibiganiro, ariko kandi mba numva yuko igihugu canje no cerekana ubwiza bwacu no guha valeur abo bantu mba natumiye cyane abo bafise impano. Aho turakunda kubona aba artistes musiciens, abakina ama cinema n'ibindi. Nkumva yuko no kwerekana cyane ineza yabo gusumba inabi. Nkumva yuko kuronka inkuru yanje itovye nkuko dukunda kubivuga itesa ishushe, atari kwerekana insolite zabo, ariko ahanini ari kuvuga achievements zabo, ico bashitse ko ciza. Nkumva yuko no badandaza, donc impano zabo no zidandaza biciye kuri Epublictv. Uburundi tukabudandaza ku mpano zabo, apana ko twama tuvuga ama insolite, apana ko 90% iba insolite y'umu artiste canke n'undi muntu, ariko akaba 90% ikaba achievements, hama izindi 5% canke 10% tukayaga kugira ngo tuvuge aduhe umuco. Ikindi naco gutumira no kuja kuraba hano batishoboye, n'umuntu atishoboye akaronka ubufasha biciye kuri Epublictv. Hari vyinshi tutarashikako bivanye n'intumbero twihaye, ni vyinshi tutarashikako kuko turacari bashasha, ari nayo mpamvu dusaba abantu badusapotinge, ariko intumbero yacu niyo. Kandi muzobibona dutembera no mu bibanza bitandukanye, tuhama emission abantu bari hanze y'igihugu, ndavuga nk'abarundi cane bazo bari hanze y'igihugu, bo batubwire mbega hiyo hanze umuco w'ikirundi ufashwe uaplike gute, mbega hanze abarundi bari yo umuco w'ikirundi baca bataca nk'ibirabandanya. Genre j'aimerais bien yuko umuco w'ikirundi nubwo uri hanze y'igihugu wogira kantu werekana. Donc bizonye na cyane ndabiryoherwa kuko hari Miss America, ego Miss and Mr America America kubona yabaye naryo ntabajye abantu batarabona Burundi, ariko wumva ukuntu bavuga baserukiye Burundi bari muri America mugabo batarahashika. C'était bien umvise ukuntu akora avuga Burundi. Ikiganiro muzogisanga ko hanyene kuri Epublictv. Nivyo mba ahari intumbero yanje yariyo onye naho tutarayishika ko turiko turayiza ko buhoro. Ego iyo umuntu yumvira ikintu kugira ngo gishire mu ngiro hariho umwanya bifata. Wewe kuri Epublictv kuva wiyumvira iciyumviro no kugira ngo ushike aho ugishira mu ngiro itangura, byo wavyagufasha igihe kingana gute? Hama ama challenge wagize yoba arayahe?
umwaka ego ama-challenge yamaze gutangura arabaho nego kuko deja ubugeze muri marché iri saturé ubugeze ahantu hariyo concurrence hari abantu donc ukoza ibindi n'andi ma TV arahari donc icambere nuko utegeza kuzana quelque chose de spécial kugira abantu bashobore gukurikirana kuronka ababone vyihuta biragoye izo nizo challenge zinininya kuko na cyane izi TV zacu ngo udakoze insolite cyangwa igisanga ucumengo kugira umenyekana kugira TV yawe imenyekana ucumengo biragoye izo nizo challenge hakuru zashitse kuko no zita challenge kuko iyo uri umuntu yabijemo atari determiné ucika intege kare iyo kurabona ukora ikiganiro kikaronka views zingahe canke kikaronka nka 1k canke mondosa abandi bakubita za combien ibihumbi binga 5 4 sivyo canke voilà 6 ucubona umengo yo mana yanje none ndi mubiki nzaba mboneka ari ukibagirwa iyo wibutse yuko bagena bafise yo bahereye iyo wibutse ko nabajye mu gutangura izo views atazitanguranye ariko bakoresheje ishaka ryinshi iyo uvyibutse kandi uvyibuka iyo uzi intumbero kandi iyo wibutse yuko ntushobora kungana n'ujya muntu amaze umwaka ntushobora kuza danku bavuga ngo nta uvuka rimwe yuzura ingobyi genre ntushobora gufata ngo winganishe n'umuntu amaze umwaka kuri terrain nawe nyine hari izindi energy yakoresheje kugira ivyo bishikeko nawe rero faut que nico kintu dukunda kwibagirwa turashaka gusimba ama étape n'ama escalier tugashaka gusimba hariyo ahantu hera kugira ushike hajya anye rero izo ni challenge zabaye mugabo nk'umuntu azi intumbero yiwe ntivyigeze binshi intege n'ubu kugeza n'isa ko turashari bashasha tugenda tuga buhoro muga tunifuza tunasaba cyane gose n'abakurikiranye ikiganiro abakunzi ba Indundi baje kuri Epublictv257 badushigikire muri bwa bumwe duterana imbere twese hamwe tugire rimwe ego abari terambere y'igihugu voilà izo challenge novuga hanini zagize no kuronka ibiganiro bien sûr kuronka bon ariko jesi cyane abantu n'ukuri bamwe ibiganiro ndabashimira cyane kuronka ama emission arabansaba malgré que bavuga ati yo views zawe mugabo bakavuga bati no mufisi ibikorwa byiza kandi mwacari bashasha tutegeza kuba supporting ndabashimira cyane iyo misi yose umuntu ageze aho atangura gukora igikorwa kenshi ari ibintu usanga yifuza ko abantu bariko baramubwiye kuri Marjolaine nizihe mpanuro zitatu uno munsi woha umuntu ashaka gushinga canke gutanguza web tv yiwe wowe wari wifuza ko bari kuguha mu ntango ugitangura igikorwa ca web tv ntaramara umwanya munini ngaha cyane mu vy'ama TV online sinoja ngango niko natanga impanuro zirezire ngo bigenda uko nanje ndaciga ukuntu ibi fonctionne na biri ariko impanuro zitatu nanje nari nifuza ko bompa basha zitatu zokwiye zitatu icambere nuko izo nari nifuza ko bompa nizi nyene ati ni waza ntuze witeye ko bizoca bishika biba blanc ntuze witeye ko bizoca bishika vyera ngo uzocushikira ngo kuraba ngo babone bangana uku uzoshikira ngo kuraba ama views angana uku ya ico nico nogira nico no ubwira umuntu nihoroshe n'ukuri nihoroshe umuntu agira bikore ndamuteye intege ariko kandi aze ari umukozi avuga ati jewe nje gupambana nje ntivyoroshe bigishika kuko uri umuntu yihebura canke umuntu sinzi abesa kare ucubiheba ucuvuga to yahantu kuri sinoguma iki canke sinoguma nirukanga mu ibarabara sinoguma ngira ibinye atawunkurikirana ndiko ndaronka hari n'igihe rero ubijemo rero no muri entertainment uri mushasha n'ibiganiro ucubibura rero uca en fait kugira abantu bakwizere urabemeza mugabo positivement urabemeza de quoi tu es capable bemeze ndafise TV mugabo nyemeza rero nyereka dokwa igikinza kunguka nje kuri TV yawe
nigikinza kunguka ntari mfise urerekana cufise de quoi tu es capable voilà malgré que ibintu bitaragenda malgré que kuko kuba mushasha si cako bose bahereye kuba bashasha nta numwe yigeze aza agashikira no umwe wese yahereye hasi nubwo uhereye n'inyuma umwe wese aba yahereye hasi ariko ahageze uyu c'est-à-dire que voilà nawe wo uzohaja iyo ni espoir déjà kuko urafise déjà ahubwo abo bandi batubere iki experience nk'exemple ubu ati uyu yaratanguye nawe nyene yagize nga c'est-à-dire que izi banje yarazibonye mubwo nimba yaronse ivyuzi zingana c'est-à-dire que akabageze kuri izi okay nanje rero voilà nzozishikako bisanzwe no kuba courageux voilà. Ikindi kugira ngo umuntu arinde ashika igikorwa kirinde gishika aho kiba kigeze no munsi hari abantu batari bake barakoze ibi nabiriya barimwe bagwahaye uburyo bagwaye impanuro n'ibindi wewe no munsi Marjolaine canke Epublictv uno munsi twavuga ko ari nabahe bantu batanu wumva boba barakoze bikomeye kugira ngo Epublictv ishingwe uno munsi ni nk'abandi kugira yagira no munsi icambere ndashima Imana niyo nkuru ukuri ndashima Imana wa kabiri ndishimira kubera ko nashoboye kugira kuko ndi gake ushobora kugira iciyumviro urashobora kugira iciyumviro ariko ntugishira en application ntumete en application bigaherera mu vyiyumviro ntugire ko haje yuko okay wiyumviriye sawa step ya kabiri ni gute kuraba ukuntu ushobora mu application step ya gatatu sawa wowe wabitahuye wavyitahuje sivyo genda bitahuza abandi rero genda tahuza abandi yuko ico cyumviro coshoboka alors ndishimiye kuba narashoboye kwitahuza kwandi ico cyumviro nanagitahuza n'abandi bagiye baramfasha hama ica gatatu kugera higeze ni kuri abo bantu bose ntumira abo batumire bose ndonka donc tugakorana ibiganiro vyiza kandi kubugwa neza kandi bavuga ati ubisupport turagusupportinga we support you nico gituma turiko donc ndabashimiye cyane abantu bose batari nini kuri Epublictv hama rero ngashimira n'imiryango aho onye donc nirinze kuvuga amazina kuko ntibaba bishaka ko ndavuga amazina ndashimira imiryango voilà abavyeyi imiryango tusa baba bari hafi abagenzi kuko ari utagusupportinga financièrement mga agusupportinga kuri courage na kintu kigeje ngo nakubwira ati ya wari waratevye nari naranyotewe ati ndagusabye unyarutse biba biryoshe n'aya mahera nusubira kwibuka yuko ari amaruta arakwiza voilà abo ntavuze n'abantu sishaka kuvuga amazina kuko ntibabikunda ariko barabizi imice yose itanu yakwiye abagenzi n'abajya b'imiryango bose n'abasupport ndabashimiye cyane ego abari mu mpande za hari ariko kandi by'umwihariko rikadushimire reka Epublictv ishimire abakunzi bayo turashimiye gose bivuye ku mutima abakunzi ba Epublictv babandi babona yuko dushizeho ikiganiro baza barirukanka kukiraba babandi bamaze kwiyabonesha n'abandi badukurikirana atari yabonesha bakivyumvira mugabo badukurikirana abo nawo nyine turabasaba kwiyabonesha mugabo by'ukuri turabashimiye cyane abantu mukurikirana Epublictv ugasanga ku mwanya tumaze muto turiko turakora ugasanga hari ibiganiro bifise amaviews ibihumbi donc turashima cyane turabashimiye Imana ibaduhezagirije reka ndabashimire cyane ku kanya mwamaye ndashimira na Indundi TV muri mu ma TV nayo nyene supportinga Epublictv ndabashimiye gose vyimva mutima ndabasaba yuko n'abakunzi banyu boza kugira subscribe kuri Epublictv257 kuri Indundi Imana ibahezagire urakoze nuko rero katubashimire mwebwe mwese mwahisemwe kudukurikirana kuva mu ntango gushika aho tugeze nkuko bisanzwe ngo twamaze babwira ngaha musi muri commentaire niho duhurira kugira ngo tuganire byinshi kubijanye n'ivyo mwumvise ngaha muri kino kiganiro ariko kuba
bashasha follow canke subscribe bivanye naho urukura dukurikirana ningira kamaro cyane kugira ngo nibindi biganiro nk'ibi ntibize bigucike. Like, share na comment nayo ningira kamaro kuri mwese mwamwumvirije kino kiganiro gushika kugira dushike kuri nosa kugira ngo nabandi nabo tubasangize kino kiganiro ciza muba mwakunze. Kuri mikro yari jewe King and Cool naho butaha nkuno muzi nkano mango mugira aho mubaho.